Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa gatanu itariki 7 z'ukwa 11 mu 2025. Muri Tanzania abantu 145 bashikanywe imbere y'ubutungane i Dar es Salaam bagirizwa ivyaha by'ubuhemu bifitanye isano n'imyerekano yaranze amatora yo mu kwezi guheze. Mu Rwanda abagendana ubumuga bwo kutabona batewe impungenge no kuzimba kw'inkoni yera bifashisha mu buzima bwa misi yose. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto yateye akamo gasaba ko abanyakenya ivuga ko bafungiwe muri Ukraine barekugwa. Tubafitiye n'ikiganiro c'abaza muganga, aya makuru ahagarariwe na Mark niyo nkuru. Idoni Dovtegese mu kanya Siriake Muhawe nayo aje kudusomera yavugwa kwisi. Sentare yo muri Tanzania yagirije abantu barenga 140 guhemuka kugushaka kuba intambamyi ku matora rusangi yabaye mu ndwi heze. Bahagaritswe inyuma yaho President Samia Suluhu Hassan ahereye itegeko igipolisi ryo guhagarika abagize uruhara mu gutegura imyerekano yamaze imisi 3 mu gihugu cose. Abanyepolitike batavuga rumwe na leta hamwe n'abanira agateka kazina muntu bavuga ko abantu amajana bishwe igihe batana mu mitwe n'igipolisi ca Tanzania biyamiriza ivyavuye mu matora yatsinzwe na Samia Suluhu ku bice 98 kwijana. Leta ya Sudani ivuga ko ikeneye icemezo c'amakungu ko umuhari wa RSF uzokubahiriza agahengwe uherutse kwiyemeza imbere yuko nayo ikemera. Ibi bivuze mu gihe hari inkuru zivuga ko habaye ibitero vya drone i Khartoum ku mugwa mukuru amasaha make nyuma yaho uwo mugwi witwara gisirikare wiyemereje agahengwe ko tuma hatangwa imfashanyo kasabwe na leta z'ubumwe za Amerika. Inkuru ya Mayen Jones mwumva mwijwi rya Ohor Ishimwe. Mu gihe hari katanga ikiganiro ku bamenyesha makuru i Pretoria, uwuserukira igihugu ca Sudani muri Afrika y'Epfo yavuze ko hakiri kare kugira leta yiwe yishure ku ciyumviro ca Amerika cerekeye guhagarika imigwano. Ambasaderi Osman Mohamed yabwiye BBC ko hari amasezerano yakozwe muri kahise ariko ko atubahirijwe na RSF. Avuga ko RSF yagiye irakoresha uwo mwanya w'agahengwe mu kwigarurira utundi turere no gutera ingabo za leta. Kubwa Ambasaderi Mohamed, uburongozi bwa RSF ngo ntibufise ububasha ku ngabo zabwo, harimwo n'abacangero babo. Avuga ko igihugu ciwe kizokenera ko agahengwe gahagarikirwa n'amakungu, harimwo na leta zunze ubumwe z'Abarabu zimaze kuhagirizwa kenshi ko zishigikiye umugwi wa RSF. Hagati aho muri Sudani hari amakuru y'ibitero vyabaye ku mugwa mukuru wa Khartoum no mu gisagara ca Atbara mu ntara ya River Nile. Ivyo bisagara vyompi bikaba bigenzurwa n'igisirikare ca leta ya Sudani. Ishiramwe ry'umwe bwa Burayi rivuga ko rigiye gushiraho amategeko akarishe kuri visa zihabwa abarusiya mu gihe hakiri amadrone n'ibindi bikorwa bihungabanya ibihugu byo muri iryo shirahamwe inyuma y'imyaka 4 intambara ya Ukraine imaze. Mwitegeko rishasha abarusiya ntibazosubira kuronka visa yo kwinjira bisubiriza kandi bazoguma basabwa izindi mpapuro nshasha uko bagize ingendo iburaya. Abamenyesha makuru niwe bonyene batarabwa n'ivyo. Ujejwe imigenderanire mw'ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya Kaja Kallas yavuze ko gutanguza intambara hanyuma ugaca witega ko uja aho ushatse hose atakwinona byari bigoye gusigura. Umukuru w'intara nini cyane ya Transbaikal mu Burusiya iri mu buseruko bw'ico gihugu yateye akamo abategetsi ba Moscow ngo bafashe gutora inyishu ikibazo cibura ry'ibitoro.
bivugwa ko Alexander Osipov yandikiye umushikiranganje wa mbere n'uw'amasoko ntanganguvu inyuma yaho ibituro batangira ko ibitoro mu bisagara byinshi bimara igihe kinini bitagira nima. Benshi mu Barusiya bahaba baragize ikibazo cyo kuronka igitoro muri aya mezi aheze. Abaraba ibintu n'ibindi babona ko ico kibazo gifitaniye isano n'ibitero vya za drone za Ukraine zateye aho ibitoro bihingurirwa. Iyi ni BBC. Igitigiri c'indege zizokoresha ibibuga by'indege byo muri Leta Zumwe za Amerika kigiye kugabanuka kuva kuri uyu wa gatanu kubera leta itaremeza amahera yo gukoresha. Ubutegetsi bw'ishyirahamwe riraba iby'indege buvuga ko uruja n'uruza rw'indege rushobora kugabanuka gushika ku bice 10% ku byo yise amasoko 40 avamwo izo ndege kugira hakomezwe umutekano wazo. Inkuru ya Peter Bowles mwumva mwijwi rya Giselle Bergwa. Iri hagarikwa ubu rikaba ryo rimaze igihe kirekire cyane mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryamaze gutuma habaho gutinda kw'indege ku bwinshi n'imirongo miremire ku bibuga by'indege. Abashinzwe umutekano n'abagenzura ingendo z'indege bamaze igihe kirenga ukwezi bakora badahembwa, ariko benshi muri bo batangiye gusaba uruhushya rwo kurwara kubera umunaniro n'ubukene. Abayobozi batangaje ko icyemezo cyo kugabanya ingendo z'indege ku kigero c'10% ari uburyo bwo guhagarika igitutu kuri system hakiri kare mbere y'uko umutekano w'abagenzi ushyirwa mu kaga. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'indege Federal Aviation Administration cyaburiye ko hashobora gushyirwaho izindi ngamba zo kugabanya ingendo nyuma y'uyu wa gatanu mu gihe ihagarikwa rya guverinoma ryakomeza kubangamira ubwikorezi bwo mu kirere. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyafunze ku kigero kinini nyuma y'uko abarepublicain n'abademokrate batumvikanye ku ngengo y'imari kubera kudahuza ku bijyanye n'amafaranga agenewe ubuvuzi. Umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Hongrie Viktor Orban ari Washington ahagiye guhura na President Trump inshuro ya mbere kuva aho umugenzi wiwe agarutse ku butegetsi. Imbere yuko afata urwo rugendo, Orban yavuze ko azosaba ko ibihano Amerika yafatiye Uburusiya ku bitoro kubera intambara ico gihugu kirimwa muri Ukraine bihagarara. Hongrie nico gihugu co mwishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya gifitaniye ubucuti bukomeye n'Uburusiya kandi kigikoresha igitoro kiva muri ico gihugu, ariko Amerika ishaka ko ivyo bihagarara. Nina urakoze Syria kemawe hawe nayo kuri ayo makuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyahereye muri Tanzania. Abantu 145 bashikanye imbere y'ubutungane i Dar es Salaam bagirizwa ivyaha vy'ubuhemu bifitanye isano n'imyerekano yaranze amatora yo mu kwezi guheze. Bashobora kuba ari abantu benshi bagirijwe ico caha icarimwe muri kahise ka Tanzania. Ni inkuru ya Prime Ndikumagenge i Nairobi. Abarenga 70 muri abo bantu bagirizwa ivyaha bibiri birimwo gutegura gukora ico caha muri Tanzania hisonzwe igitabo mpanavyaha co muri ico gihugu. Abandi bagirizwa ivyaha vyo gusambura, bagirizwa kubikorera mu bice bitandukanye vyahitwa Ubungo mu gisagara ca Dar es Salaam hagati y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane n'itariki ya 29 y'ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Muri abo bagirizwa harimwo umugwizatunga Jennifer Jovin azwi cyane nka Nifa. Uretse ivyagirizwa abandi wehongera ko gushishikariza abantu kugura udutambara two kwifuka mu maso kugira birinde imyuka ikoroza amosozi mu gihe cyo mu myerekano yo kurwanya amatora yo kundwi heze. Abagirizwa ivyo vyaha babisomewe mu ntara y'ICS. Umucamanza yaciye ashira urwo rubanza ku itariki ya 11 uku kwezi mu kwemerera abaregwa bari basavye guhabwa igihe cyo kwivuza. Kuga amategeko yo muri Tanzania umuntu yagirijwe icaha cyo guhemuka ntashobora kurekurwa ngo aburane yidegemvya, kandi igihano c'uwagiriwe n'ico caha nico gupfa. Muri ayo matora rusangi yo kundwi heze abantu benshi barapfuye, ibintu navyo birasamburwa, ariko gushika ubu leta ntakiravuga ku bantu bishwe. Amashirahamwe mwamwe avuga yuko bashobora kuba barenga 1000. Imiryango itari mike mu babuze abayo ivuga yuko nubu itazi ibiziga vyabo iyo biri, mu gihe abakozi bo mu bitaro bitandukanye bavuze ko ivyo biziga vyatwawe n'imodoka z'igisagara ca Dar es Salaam ariko batazi iyo zabijanye. Prime Ndikumagenge, BBC Gahuza Miryango, Nairobi. Urakoze Prime Ndikumagenge. Unaho tuje mu Rwanda. Mu gihe uno munsi hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe inkoni yera ikoreshwa n'abagendana ubumuga bwo kutabona, bano bateye impungenge nuko ibiciro vy'iyo nkoni biri hejuru. Ishiramwe ry'abagendana ubumuga bwo kutabona risaba ko iyo nkoni yoshigwa ku birihwa na mitwere kugira ngo abayikeneye bayironswe itabagoye. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa.
biba ngombwa rero yuko witwararika mu mutwe wawe biba birimo noneho n'ahantu umenyereye ugira ngo kamera nk'umuntu ubona. Elia Maniraguha wo mu karere ka Rwamagana ni umugabo ubana ubumuga bwo kutabona yatewe n'impanuka mu murenge wa Mwurire aho abana n'abana be babiri. Maniraguha agomba kubaho nk'abandi baturage yirwanaho kandi atabona. Inzira iganiwe irafunganye cyane kandi irimo ibyobo byinshi byatewe n'imvura. Kuhanyura no ku muntu ureba bisaba kwigengesera cyane. Ubwo namusuraga yaje kunsanganira ku muhanda munini nko muri metero 500 tujyaniwe mu rugo niwe wagiye imbere akabanza inkoni yera imbere ubundi akayikurikira. Kuri we ngo iyi nkoni ni umufasha wizewe. Ni inkoni dufata nyine nk'inkoni y'agaciro natwe duhesha agaciro. Iyo ugiye mu muhanda n'umushoferi amenya yuko utabona byaba ku manywa byaba nimugoroba kuko mo hangaha h'umweru aka nakagarura rumuri nta nkuba yagukubita birimo n'umurinda nkuba sibye kaka kanje nyine kaba gashaje n'ijisho ryavuyeho. Gusa Maniraguha avuga ko inkoni ye imaze gusaza cyane ikaba itakimuyobora ku buryo bumwizeza umutekano wuzuye. Nta bushobozi bwo kugura indi kuko ihenda kandi ngo nta n'umuterankunga arabona nk'uko abivuga. Jean Pierre Twizeyimana wo mu karere ka Huye nawe avuga ko inkoni yera atari igikoresho ahubwo ko ari nk'urugingo rw'umubiri mu zindi. Nawe agasaba ko iyi nkoni yaboneka kuri buri wese ufite ubumuga bwo kutabona. Nyifata nk'umuvandimwe kuko ntayifite ntari kumwe nayo ngira ngo urabibona ko nubwo narindi kumwe n'umuntu unyoboye nayo ubwawe nari nyifite kugira ngo hahandi wa muntu ashobora wenda kugira gutya akarangara ibashe mu by'ukuri nawe kumfasha. Urumva rero nanjye ku ruhande rwanjye nyifata nk'umuvandimwe wanjye. Aho ni mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo aho u Rwanda rwizihirizaga umunsi mpuzamahanga wahariwe inkoni. Ni umunsi wabaye ukerewe kuko ahandi hose ku isi wabaye mu kwezi gushize. Abari bateraniye aha basabye leta gukora ibishoboka byose ngo igiciro cy'iyi nkoni kigabanuke. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'abafite ubumuga bwo kutabona Jacques Mugisha nawe yemera ko iyi mpungenge ifite ishingiro ariko ngo hariho icyizere mu gukora ubuvugizi kugira ngo babishyire icyambere biboneke ku rutonde rw'imiti igomba gutumizwa mu gihugu. Kanyura mu kigo gishinzwe gukwirakwiza imiti bikajya muri za farumasi, icyo gihe noneho n'igiciro kizaba cyoroshye muri za farumasi z'akarere. Nicyo cyifuzo cyacu ariko nta nubwo bikuraho ko dukomeza gukora ubu bukangurambaga. Uko imenyekana ni nako irushaho kugira kuboneka tubinyujije mu batangabikorwa batandukanye. Tukaba tumaze gushyiraho cano 2 kandi zajya ziduha inkoni yera mu buryo twabyifuzamo n'uburyo zagera ku baturage bacu batabona. Igiciro cy'inkoni yera mu Rwanda kiri hagati y'amafaranga y'u Rwanda 45 na 60 ariko nimbarwa bashobora kukigondera kuko hafi ya bose babayeho mu bukene. Kuri uyu munsi abanyamahirwe bashoboye guhabwa izi nkoni zatanzwe n'abaterankunga batandukanye. Hakaba hatanzwe icyifuzo ko buri wese ufite ubumuga yahabwa inkoni kandi akigishwa no kuyikoresha. Nta mibare nyayo y'ababana ubumuga bwo kutabona irashyirwa habona ku rwego rw'igihugu. Cyakora akarere ka Huye ko kavuze ko kabarura abakabakaba 100. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Huye mu ntara y'Amajyepfo. Urakoze Jean Claude Mwambutsa, inkuru yawe dushikanye saa 10:42 muri studio za BBC i London. Ni saa 10:42 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Aya makuru murayumva no kuri radio Kisoro FM mu manuko bwa Uganda, kuri radio Humuriza FM ni radio Isanganiro mu Burundi, no kuri Facebook live. Amakuru yacabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Tugume mu karere, imwe mu nkuru ziriko ziravugwa cyane mu Burundi ijanye n'ijambo umukuru w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije akarira Faustin Ndikumana, umukuru w'ishirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo. Ni nyuma y'imisi mike Ndikumana atanze ikiganiro kwamenyesha makuru aho yagarutse ku ngorane zugarije Uburundi atarya umunwa. Ni inkuru ya Gildas Ihindimpundu. Ijambo ririko rivugisha abatari bake mu Burundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarivuze kuri uwa gatatu igihe ariko arashikiriza musitanteri mushasha wa komine Matongo mu ntara ya Butanyerera. Imbere y'isinzi ry'abanyagihugu, Ndayishimiye avuga ko Faustin Ndikumana arongoye Parsem, ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo, ari mu bantu basaba ibidashoboka
kugira agomore abanyagihugu. Nta kintu na kimwe wovuga ngo yarakoreye Burundi yokwirata kuva avuka, kuko nawe yari yakoze muri banki Entebe banki, bamwirukanye kuko ataca amaze, baramwirukana bamukurayo, acahungira muri mwe bita societe civile kugira ngo yerekane ko ari igihangange, acakorana n'abakoroni. Hanyuma rero none ntabeshejweho n'iki kwaba mu nzu nziza, kandi afise nk'abanyezamu 10 ngo bamucunga, ni igihangange kandi arabahemba, abahemba amahera akuyehe, uzabumva ngo nta gitoro kirari, agendera mu modoka agikura he, ko ntaramubona ariko agenda n'amaguru ngo nabuze igitoro. Umukuru w'igihugu asa n'ubusigura ko Ndikumana arongoye Parsem arangura imigambi idateza imbere igihugu. Igiteza imbere igihugu rero ni ikintu kizana umwimbu, umuntu wese atari kugwiza umwimbu, naho baduca inkokora. We wazingukira mbere no kugira akabare, afise akabare nta n'umuriyoni wo kwinjira mu kabare kiwe kari hagiye Ngozi n'akabonye. Ndamubajije icyo avuga kuri ayo majambo y'umukuru w'igihugu, Faustin Ndikumana yambwiye ko yubaha inzego kandi ko atageramiye canke ngo atere ingorane igihugu. Ashimangira ko ivyo akora ari uguterera mu iterambere ry'igihugu nk'umunyagihugu asanzwe. Amajambo Evariste Ndayishimiye yashikirije ayavuze nyuma y'iminsi mike urongoye Parsem atanze ikiganiro aho yagarutse ku ngorane zugarije Burundi mu bisata bitandukanye atakurya umunwa. Muri ico kiganiro Faustin Ndikumana ashimikira ku bihushane vyigaragaza mu isekeza ryo gushora ubutare riherutse gutanguzwa n'umukuru w'igihugu, ibiturire bihanze Burundi, ubukene bw'igitoro, kunyonora amatungo ya leta n'ibindi. Asaba abategetsi b'u Burundi kwemanga ko ibintu vyifashe nabi, gutyo bihutire kurondera umuturama. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko ariko arakora ibishoboka vyose kugira amafaranga mvamakungu akoreshwa mu kurangura igitoro n'ibindi vyankenerwa biva hanze y'igihugu yiyongere. Gildas Ihondimpundu, BBC Gahuza Miryango, i Nairobi. Urakoze Gildas Ihondimpundu. Tugume ngaho nyene muri Kenya. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto yateye akamo gasaba abanyakenya bivugwa ko bafungiwe muri Ukraine kurekugwa. Ivyo bije inyuma y'amakuru aheruka gusohoka yerekanye ko urwaruka rwo muri Kenya rwinjizwa mu buryo butemewe n'amategeko mu gisirikare c'Uburusiya mu ntambara burimwo na Ukraine. Ni inkuru ya Anita Nkonge, mwumva mw'ijwi rya Alain Majesté Barenga. Abicishije ku rubuga rwe rwa X, Perezida William Ruto wa Kenya yavuze ko yavuganye kuri telefone na mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky, aho baganiriye ku kibazo kijanye n'abanyakenya bivuga ko bajanywe mu buryo bunyuranye n'amategeko kugwana mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Perezida wa Kenya William Ruto yavuze ko yasavye irekugwa ry'abanyakenya bose bafungiwe muri Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nawe nyene aciye ku rubuga rwe rwa X yemeje ko ico kiganiro cyo kuri telefone cabaye. Avuga ko yahaye umukuru w'igihugu ca Kenya amakuru agezweho ajanye n'ibitero vy'Uburusiya, agaruka kwinjizwa ry'abanyamahanga muri iyo ntambara y'ubukozi bw'ikibi. Perezida wa Ukraine yongeye ko bihugu vyompi Kenya hamwe na Ukraine biriko birakora kugira bishishikarize abantu kumenya amakuru y'ububeshi no kuyovya kubijanye no guhenda abantu ngo bagiye guhabwa akazi bakisanga bajanye muri iyo ntambara. Haheze amezi 2 hasohotse amavideo y'umunonotsi wo muri Kenya yavuze ko yaguye mu mutego wo kujanwa kugwana nk'umusirikare w'Uburusiya muri iyo ntambara na Ukraine mu gihe yari yagiye mu Burusiya nk'umukerarugendo. Ubu apfungiwe muri Ukraine. Amatohoza arabandanya muri Kenya inyuma yuko abategetsi b'ico gihugu bamenye ko ari abantu boba bariko bararondera abanyakenya bakiri bato kuja gukorera mu gihugu c'Uburusiya. Gushika ubu abanyakenya 4 baramaze gutabagwa no gusubizwa iwabo. Iyo yari inkuru ya Anita Nkonge, mwariko muva mw'ijwi rya Alain Majesté Barenga. Dusubira i Kigali na Yves Bucyana mu kiganiro c'inkino. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mu Rwanda mu mpira w'amaguru Champions zakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Umukino w'ishiraniro uhora utegerejwe n'abakunzi ba ruhago mu Rwanda uzaba ku munsi w'ejo kwa gatandatu ku kibuga cy'Amahoro. APR FC icakirana na Rayon Sport. Na makipe afite abakunzi benshi cyane cyane Rayon Sport bakunze kwita igikundiro. Gusa abakurikirana umupira w'amaguru mu Rwanda babona ko imikinire y'aya makipe kuva shampiyona yatangira iri hasi ugereranyije n'ibyo abantu baba biteze.
Rayon Sport ni ya kabiri n'amanota 13 inyuma ya Police FC ya mbere iyirusha amanota 3 naho APR FC iri ku mwanya wa 8 n'amanota 8 ariko yo iracyafite ibirarane by'imikino ibiri. Hagati aho ikipe ya Al Merreikh yo muri Sudani izakina muri shampiyona y'u Rwanda ejo yageze Kigali ikazatangira gukina imikino yayo ku munsi wa 8 wa shampiyona, no kuvuga mu mpera z'icyumweru gitaha. Mugenzi wayo Al Hilal yo ihamaze iminsi, umukino wayo wa mbere izahura na AS Kigali ku wa mbere. Mu Burundi naho shampiyona izakomeza ku cyumweru, imikino ikomeye n'izahuza Ngozi City na Aigle Noir, mu gihe Bomamuru izakina na Interstar. Aigle Noir iracyari ya mbere n'amanota 22. Ku mugabane w'Uburayi muri shampiyona ya English Premier League imikino iteganyijwe muri izi mpera z'icyumweru harimo imikino ikaze cyane, haba ku munsi w'ejo kwa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Umunsi w'ejo ikipe ya Tottenham izahura na Manchester United. Tottenham imaze imikino ibiri ya shampiyona yikurikiranyije itsindwa, naho Manchester United yari yatangiye gutora agatege itsinda imikino 3 yikurikiranyije ariko inganya na Nottingham Forest mu mpera z'icyumweru gishize. Undi mukino ukaze wo uzaba ku cyumweru, Manchester City ya Pep Guardiola yakira Liverpool. Abafana bayo batangiye kwemeza ko yagarutse mu bihe byayo byiza ubwo yatsindaga Aston Villa mu mpera z'icyumweru gishize, ikagaruka ikubita Real Madrid muri Champions League. Indi mikino iteganyijwe, Arsenal ya mbere imaze imikino 10 itsinda mu marushanwa atandukanye izabiri kwa Sunderland ejo kwa gatandatu. Ikibazo kikibazwa kugeza ubu ninde uzamena urukuta rw'abamyugariro ba Arsenal batarinjizwa igitego kugeza ubu. Imikino ibayine yikurikiranyije, yaba ari Sunderland se nayo yatunguranye ikaba yicaye ku mwanya wa 4. Ngarutse ku ikipe ya Manchester United, umutoza wayo Ruben Amorim yemeye ko iyi kipe hari amakosa yagiye ikora nubwo atayavuze, ariko ashimangira ko bagomba kureba imbere hazaza aho kwibanda ku byahise. Mu kiganiro kirekire yagiranye n'umunyamakuru Piers Morgan mu ntangiriro z'icyumweru, Cristiano Ronaldo, umukinnyi w'icyamamare wahoze muri Manchester United, yavuze ko nubwo abona ko mugenzi we w'umunyaportugal Amorim akora akazi keza ariko adashobora gukora ibitangaza. Rutahizamu wa Al Nassr yo muri Arabia Saudite Ronaldo wanakinanye na Amorim mu ikipe y'igihugu ya Portugal yavuze ko mu gihe bamwe mu bakinnyi ba United ari beza, hari abandi batanagombye kwambara ijezi y'iyo kipe. Aha ni naho soreje ay'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana, BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Mu kiganiro c'imvo n'imvano cejo tuzokwibanda ku mugwi w'umupira w'amaguru witwa Mulenge FC uri mu ciciro ca kabiri c'irushanwa ry'umupira w'amaguru muri Canada. Uyu mugwi wiganjemwo abana b'abanyamurenge bakomoka muri Kivu y'Amajepfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, watanguye ku mugaragaro mu 2020 ukaba umaze gutwara ibikombe 5. Ubu naho duha ijambo Yvette Kabatetsi mu kiganiro ca Bazamuganga. Mwiriho neza. Ambori pulmonaire cyangwa pulmonary embolism ni bumwe mu burwayi bukomeye burangwa no kuziba kw'imitsi ijyana amaraso, bushobora no guhitana umuntu igihe atavuwe. Ubu burwayi bukunze no kugaragara bwaba buterwa n'iki? Uyu mugoroba turi kumwe na muganga Jean Baptiste Amani mu bitaro bya kaminuza bya Kigali. Amboli pulmonaire cyangwa se pulmonary embolism mu Cyongereza ni igihe umuntu imitsi ivana amaraso mu mutima yohereza mu bihaha iba yazibye kubera utubumbe duto dushobora kujya muri iyo mitsi yohereza amaraso mu bihaha tuba twazibye. Mu by'ukuri ni iyo ndwara twita amboli pulmonaire cyangwa se pulmonary embolism. Utwo tubumbe se tuba dukozwe mu ki, tuza kubera iki? Utwo tubumbe rero ni nka kwa kundi n'ubundi ukomereka noneho amaraso akavura, ariko ibyo byo bibera imbere mu mitsi y'umuntu cyangwa se mu mijyana n'imigarura y'umuntu. Utwo tubumbe noneho ugasanga tujemo tugiye kuzibya ya mitsi yohereza amaraso mu bihaha avuye ku mutima. Ibi bitera rero ni byinshi cyane, hari ibivukanwa hari n'ibitavukanwa. Ibivukanwa rero
ni nk'ingaruka cyangwa bigahererekanya mu miryango, cyangwa se umuntu akaba afite uburyo nyine hari ibinyabutabire bimwe bituma amaraso atavura atafite bihagije. Aho urugero natanga nk'icyo twita proteine C cyangwa proteine S. Iyo umuntu yavukanye mu buryo butuma agira ibyo binyabutabire bikeya, birumvikana ko ashobora kuba yagira utwo tubumbe tuza mu mitsi nako yohereza amaraso mu bihaha. Ariko hari izindi mpamvu umuntu ashobora kugira akuze. Akenshi nk'abantu bamara igihe kinini baryamye kwa muganga bashobora kugira ibyo byago, babandi bamara igihe kinini baryamye amaraso ntatembere neza, utwo tubumbe dushobora kubonekamo. Ugasanga abantu bafite ibibazo by'umutima, umutima udatera neza, utwo tubumbe dushobora no guhera mu mutima ubwatwo tukahita tujya mu bihaha. Si ngombwa ko duhera mu bice bya kure by'ibihaha. Hari nk'abantu baba bafata ya miti y'abadamu iboneza urubyaro, bishobora kubitera. Abafite indwara zidakira nk'ubwandu bwa virusi itera sida. Izo zose ni impamvu umuntu atavukana zishobora gukomokaho icyo kibazo cya emboli pulmonaire. Hanyuma hari abakunze kuvuga ngo n'abantu bakunze wenda nko kugira umubyibuho ukabije cyangwa se wenda ikibazo cy'umuvuduko nabo bashobora kubigira. Ese ibyo nabyo nibyo Dr.? Umubyibuho ukabije na hypertension ntabwo bifitanye isano iri direct cyangwa se ako kanya ihura neza no kuba umuntu yagira emboli pulmonaire. Ariko binyuruze ko abantu babyibushye bafite umubyibuho ukabije cyane usanga kenshi batanakora siporo, ugasanga n'abantu baguma hamwe, noneho ya maraso yabo ntatembere neza bigatuma bashobora kugira icyo kibazo cyo kuvura. Ariko buryo ubwabyo ntabwo twavuga ko aribyo bibitera kuba umuntu yagira emboli pulmonaire. Ubwo rero ubwo burwayi bwa emboli pulmonaire mu bisanzwe bugaragazwa n'iki mbese ibimenyetso? Emboli pulmonaire ishobora kutagira ibimenyetso, cyangwa se ikaba indwara yoroheje, cyangwa se ikaba indwara y'igikatu ikabije. Dushobora kuvuga ko twayishyira muri ibyo byiciro bitatu. Idakabije cyane cyangwa se ifite ibimenyetso bikabije, akenshi ikunda kurangwa n'umuntu ufite ikibazo cyo guhumeka nabi, cyangwa se akumva arababara mu gituza mu buryo budasobanutse, cyangwa se akumva umutima uratera vuba mu buryo budasanzwe, cyangwa se rimwe na rimwe akaba yanakorora n'amaraso. Ibyo nibyo bimenyetso akenshi impuruza bishobora kubwira umuganga ko umurwayi ashobora kuba afite emboli pulmonaire. Navuga ngo ni ibimenyetso bigaragara umuntu agifatwa cyangwa bitwara igihe kugira ngo ibyo bimenyetso bigaragare? Mu gihe akenshi ikabije, akenshi ibimenyetso hari igihe biza mu buryo bwihuse, ariko yandi yoroheje hari igihe ibimenyetso biza gake gake. Ubwo rero navuga ko bitewe n'ubwoko bw'iyo emboli umuntu yagize nibyo bigena ibimenyetso umuntu agira n'igihe abigirira. Hari niza ngo ikagufata ako kanya mu buryo butunguranye? Yego rwose, ibyo ni ukuri. Hari igihe iza mu buryo bwihuse cyane butunguranye ugasanga umuntu ararembye cyane rwose. Ibyo ni ukuri nabyo. Bugira izihe ngaruka rero? Akenshi iyo ari emboli yindi y'igikatu niko nabyita, nibwo dushobora kuvuga ko iyo umuntu ayifite aba afite n'ibyago byinshi by'uko umutima we n'ibihaha bye bishobora kuba byahagarara. Ni uburwayi rero butoroshe. Ese buvurwa bute? Kenshi mu buryo bwo kubuvura ni imiti yifashishwa kwa muganga ituma amaraso atavura. Imiti yitwa anticoagulant, ni imiti ituma amaraso atavura. Noneho uko igihe kigenda gihita umubiri ufite uburyo ugenda uyengesha twa tubumbe gake gake, noneho bikazageraho noneho ugasanga umurwayi arakize muri ubwo buryo. Ariko hari n'igihe biba ngombwa ko iyo bukabije cyane bubagwa, ibyo bita embolectomy, noneho bagakuramo kabumbe k'amaraso kagiye kuzibya ya mitsi, ugasanga noneho umurwayi afashijwe muri ubwo buryo. Hari inama mushobora kugira abantu kuri ubu burwayi, kuko ni uburwayi ngira ngo bugaragara cyane? Yego, hari inama za mbere nuko twabwira abarwayi kwirinda itabi, naryo mu bishobora kuba ryabitera ririmo, cyangwa se umubyibuho ukabije nk'uko twabivuze, cyangwa se bafite ikibazo cy'umutima, umutima udatera neza, kumva arababara mu gatuza, atangiye kuruka amaraso. Iyo afite ibyo bimenyetso biba byiza yiyegereye abaganga kugira ngo bashakishe hakiri kare niba atari iyo emboli, noneho ahabwe imiti cyangwa n'ubundi bufasha hakiri kare kugira ngo butazanakura bugakomera bukagira ubwo bwavamo ya emboli ikabije. Muganga Jean Baptiste Amani watubwiraga kuri pulmonary embolism, uburwayi bufata imyakura ijyana amaraso. Ni naha rero dusoreje. Twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo. Ikiganiro ukasanuka amabaruwa 2790. Mushobora no kutwandikira kuri email bazamuganga@gmail.com. Murara haryana. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga Amani mwariko muraganira. Imbere yo kubasezera ndabibutse ko ibiganiro vya BBC gahuza imiryango bibandanya no mu misi y'impera y'indwi. Ku munsi w'ejo muzokumviriza ikiganiro c'imvo n'imvano. Ku Imana naho muzokumva ibice bibiri vy'urunana twabashikirije muri nondwi, aya n'ayandi tutabashikirije hano. Murashobora kuyaronka ku rubuga rwa Facebook ariko BBC News Gahuza, no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Amakuru y'uno munsi rero agarukiye ngaha.
mwashikirijwe na Nina Iradukunda, yarahagarariwe na Mark Niyonkuru, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Derek Clark. Mwarakoze kwana natwe muri nondwi, mugire weekend nziza mwese. Thank you.